imigambi y'Imana ni myiza kuri twe, imigambi y'Imana ni myiza kuri wewe, imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe, imigambi y'Imana ni myiza kuri wese wahisemwo 94 n'ibice bitatu uri mu gisagara ca Bujumbura. Imigambi y'Imana ni myiza kuri wewe wahisemwo 7 n'ibice 8 uriko twumviriza uri hagati mu gihugu. Imigambi y'Imana ni myiza kuri wewe uriko twumviriza uciye kuri website akaburungu hadovarespa akaburungu org, ndetse imigambi myiza, imigambi y'Imana myiza kuri wewe uriko twumviriza uciye kuri application nziza ya Radio Garden. Tugiye kubana mu minota shika 60 tubayikaza miganiro cy'indimo ko mwamaze kubyuma mu kamenyetso gatangura ikiganiro imisi yose ya gatatu n'imisi ya gatandatu. Nta kindi kiba kiravugwa, turaciga nino tugaca mu ntara zitandukanye, tugaca mu ndetse n'aha kujya y'amazi. Abaririmbyi batandukanye babafise ibikorwa bariko barashira ku mugaragara, abandi bariko barakora mu bikorwa mpimbazamana. Nuko ku rundi ruhande Ciza Innocent ndakuramutse, ndaguha mwaramutse. Mwaramutse neza Claude, mwaramutse na cyane ku bantu bariko baratwumviriza muri uyu mwanya mu kiganiro cy'indirimbo nk'uko byamabiri. Turi kumwe n'abanditsi b'indirimbo imigambi y'Imana yadukoreye ibikomeye, mwe muyera nditanze Urimana nkuru yese ngo ni Anointed Singers Team, nibo turi kumwe ngaha muri studio nk'uko mumaze kumva akarimbo kabo bisanga imigambi y'Imana ni myiza kuri twebwe. Imba ukaba ari ibintu bimeze neza cyane ku munsi wa gatatu. Ati niyo Mana yo kudukiza, ngo niyo Mana yo kudufasha muri ibi na biriya. Turi kumwe na Bimenyimana Methode, turi kumwe na niyo nkuru mediatrice, turi kumwe ngaha muri studio baje baserukira umugwi bise ngo Anointed Singers Team. Ndetse ko iri zina naryo ritakuryoheye ko ndakubona Anointed Singers hari ibibazo bishika muri 11. Bako izina rivuga brenda ko waje by the way Anointed Singers. Okay, turi mundu kumwe n'umwigeme mediatrice, reka tumuhe ikaze. Mwaramutse neza mediatrice. Ego twaramutse neza. Namahoro gose. Meze neza. Meze neza gose. Akwani we kora kumva muri umwanya wobidondora mediatrice. Ego murakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa niyo nkuru mediatrice. Nk'abandumwe mu baririmbyi ba Anointed Singers Team. Kandi nk'abandi no mu barongozi ba Anointed Singers Team. Ego. Urumwe mu barongozi ba Anointed Singers. Yes. Baba umuyobozi ukiri muto. Umuyobozi ukiri muto kabisa. Sindi muto. Cyangwa ni bya bindi ngo ubutegetsi buva ku Mana. Navyo nyene birashoboka. Okay, kuri ruhande turi kubona Methode Bimenyimana. Mwaramutse neza Methode. Ndabaramukije cyane amahoro. Yego meze neza, turashimute. Mo kwidondora. Yego murakoze cyane. Nitwa Bimenyimana Methode. Ariko kandi hari n'abanze ku izina rya Tom. Yes. Icyo ni nyirani izina y'ubuhizi. Yego. Kubera iki Tom? Ni Tom nakuze numva bari mpamagara muhira. Bita rumva nyine bari mpamaga yuko ndabyumva. Yego nanjye sanzwe ndi mu mugwi Anointed Singers Team. Yego. Ujejuki muri Anointed Singers Team. Anointed Singers Team sanzwe ari genda userukira uwo mugwi. Niwe muyobozi wayo. Yego mece. Oh la la. Amuna wabaye muyobozi ukiri muto. Muri uyu mwanya Methode visa baririmbyi bangahe mu mugwi? Mu mugwi dufise abaririmbyi 25. Yego. Agaruka umugwi wo watanguye gute? Umaze kuvuga ko ari umugwi si korali. Umugwi ntabwo ari korale. Ariko kandi
tudasize inyuma ko dusanzwe dukorera mu ishengero musanzwe mukorera mu ishengero rimwe dusanzwe dukorera mu ishengero rimwe twese Iyihe? turi Eglise Methodiste ini yego muri paruwasi ya Cibitoke Meri ntabwo twahisemo kuyita kohare bivanye n'ibikorwa twashaka gushira imbere ahubwo twayise team ariko kandi dusanzwe dukora igikorwa cyo guhimbaza no gutazira musanzwe mukorera mu ishengero canke ni hajya kenshi dukunda kumva yo habaye timu sofe n'abantu bavuye hirya no hino bagahura bakagira umugwi ariko bimaze kuba nabo mukorera mu ishengero sinzi ko ikiba timu canke ikiba worship timu canke ikiba Claude sinzi kurabira kazuka yene no kuri kitari kohal kandi mu bike hamwe mu ishengero ndetse atawundi muntu nibaza ko ava hirya no hino ari muri no kwa kiretse bari muri ishengero ego twese turaba mu ishengero kandi ni paruwasi imwe Cibitoke Meri ego Okay, nuko ni Anointed Singers Team kubera iki iri zina ryaje gute bamwumviriye ko mugendera izina nk'iri Anointed Singers Team izina ryo muntu murakoze cyane twahisemo guha umugwira izina bwa mbere twamanje gusenga twabanje gusenga turaja hamwe turaraba ni irihe zina twashobora guha umugwi wacu mu ntango turatangura uwo mugwi Imana iraduhishurira iryo zina Anointed Singers Team yego nicyo tugira ko kuba twumviriza ibi turabyumva gatanu twebwe ariko kandi kutatahura icyo bivuze Anointed Singers mwashatse kuvuga iki icyo twashatse kuvuga ni bisigura urumva bisanzwe biri mu rurimi rw'icyongereza bisigura n'umugwi w'abaririmbyi wasizwe amavuta yego umugwi w'abaririmbyi wasizwe amavuta hari kantu gatoya ntumvise sinzi yuko n'abandi baba bakumvise neza mwabuze ko umusanzu wese mukorera mu ishengero rimwe yego mwese muri abaririmbyi bo mu ishengero yego muri mu mugwi wo guhimbaza no gutazira canke ni korale mwise timu nisubiye inyuma gato twari dusanzwe turi umugwi wo gutazira no guhimbaza Imana twa worship team kiretse gusa ko twahinduye izina bivanye nuko twagomba dutangire gushira ibikorwa ku mugaragaro cyo duhindura izina twitwa Anointed Singers Team undi bwo ni umugwi wo guhimbaza no gutazira mu ishengero yego ubwa mbere nitwa turi mu rugendo ugatika tujyanise nini kugira ngo kuri YouTube nayo bisona kundi kuntu cyane iyo twari turose igihe twari turose hishurirwa twategereza guhindura yego nuko ni mediatrice niyo nkuru kuba muri Anointed Singers Team y'umumariye murakoze cyane kuba muri Anointed Singers Team ni ibintu byiza cyane kuri jewe kandi nkunda gose kandi hari ico bimariye gose ndakunda kuririmba ndakunda kuvuga ubutumwa kubijyanye no kuririmba nyene kwamamaza ubutumwa bwiza ico bimariye rero nuko mbwira abandi ubutumwa bwiza kaza kuri Kristo nico nikimaze kinini gose kimariye abandi umuririmbyi hariho abaza kuri Kristo kubera ndi umuririmbyi ndabaha ubutumwa ndabicisha mu ndirimbo ego nuko rimwe na rimwe umuntu aba afise indoto kanaka nka niyo nkuru mediatrice kuba muri Anointed Singers na ku ndoto zawe zashitse 100% muri rusange ndacyagerageza sinavuga ngo zashitse 100% ndacyari mu rugendo nkibaza ati ubu muri Anointed Team mufise abigeme bangaye
nibo benshi canke ni umushefu metode bimeze gute? munyibukije akantu kamwe umuntu yigeze kutubwira agira ati rero burya kenshi abakobwa cyangwa abigeme baritaba cyane ibikorwa vy'Imana. Urumva ngira namaze gutanga inyishu. Abakobwa nibo bari benshi. Bari benshi. Yego. Oh la la, my God. Ariko kandi si nta ekare nini hari. Yego. Ureko amakuru hariya Vianney yumvise nuko turi kumwe n'umugwana wa United Singers karagaciyemo United Singers team turi kumwe na Bimenyimana Methode asanzwe aserukira uyu mugwi wa United Singers turi kumwe na Niyonkuru Mediatrice bose baje baserukiye uyu mugwi ariko kandi mumaze igikingana gute muri rusange ko batwumviriza gushika uyu munsi genekerezo rya 44 ni United Singers no munsi bimaze igikingana gute kirakora igikorwa nk'iki. Yego murakoze. Uretse ko gusa ko umugwi wo guhimbaza no gutazira watanguye kera ariko kuva twiswe iri zina Anointed Singers Team kuva muri 2020 niho twaca gutangura no kwiyumvira ko twatangura gukora ibikorwa iyo ni iri zina ryaciye riziramo Anointed Singers Team. Yego. Imyaka 3 y'ababine muri ku gikorwa intumbero nyamukuru ya Anointed Singers mubwire ko batwumviriza gino hino ni yayo. Yego, intumbero nyamukuru ya Anointed Singers Team ni imwe gusa mu kuzana abantu kuri Kristo. Niyo ntumbero nyamukuru dufise kuvuga ubutumwa uko turirimba indirimbo za gospel. Gospel bisigura ngo ubutumwa bwiza no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo uko Kristo nicyo yadutumye kugira ngo duhindure amahanga. Inyuma yuko musanzwe mukora ibikorwa byo kuririmba muri cengero bakababona hari ibindi bikorwa musanzwe mukora nko mu ibindi bikorwa dusanzwe dukora ni ibi musanzwe muri murumviriza kuri YouTube indirimbo dushirako ariko kandi ntitugarukiriza mu ishengero gusa turajya no mu yandi mashengero. Yego, mu gihe haba hari ibindi bikorwa bakadutumira tukifatanya nabo ariko kandi ntaho twimiriwe kabisa. Yego. Okay. Nuko ntaho twimiriwe ni Bimenyimana Methode umwe mu ndongozi za Anointed Singers turi kumwe nuko reka twumvize akaririmbo kamwe mu turimbo mu giseke baje batuzaniye ko kizayivuze bafise indimbi imigambi mwe muyera nditanze uri Imana nkuru n'izindi tugaruka mu byane ko tubiza ko muzagenda uruhare rudasanzwe gutera ibyumviro byanyu ku 32 62 c'est 4596 kumwe mwese ari cyo mushaka kubaza uyu mugwi Anointed Singers cyangwa ari kibazo mushaka kubaza ari ikintu mushaka gushikiriza byose murahawe ikaze mu mwanya.
twe imigambi y'Imana ni myiza kuri twe niyo kudukiza no kutugirira neza niyo kudukiza no kutugirira neza imigambi we imigambi y'Imana ni myiza kuri twe imigambi y'Imana ni myiza kuri twe niyo kudukiza no kutugirira neza niyo kudukiza no kutugirira neza turahiriwe Imana iradukunda turahiriwe Imana iradukunda Yeremiya 29 umurongo wa 11 havuga hati kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ije uhoraho mbivuze bari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu amen imigambi y'Imana niyo kudutabara imigambi y'Imana niyo kuduhezagira niyo kudukomeza no kuduha ivyizigiro niyo kudukomeza no kuduha ivyizigiro vy'akazoza imigambi we imigambi y'Imana ni myiza kuri twe imigambi y'Imana ni myiza kuri twe niyo kudukiza no kutugirira neza niyo kudukiza no kutugirira neza
mediatrice nturadufasha ngira bayibagiwe bayibagiwe kandi aribo bayantonye. Okay. Ni nyuma y'indirimbo imigambi Imana idufitiye n'ibyo bidufitiye n'iby'amahoro si ibyago. Saba twibutsa amajambo yavugisha n'Imana Yeremiya gice 29:11. Ari nyumva ko bacijya nino ubutumwa butandukanye kandi batubwira ngo yadukoreye ibikomeye ko tubanezerewe. Aba mediatrice niyo nkuru aba nyuma ya metode baja hamwe n'abagenzi babo baduha ibikorwa byiza kubera iki ubutumwa imigambi kuri metode kubera ko ubutumwa yadukora ibikomeye kuri mediatrice. Ego indirimbo imigambi y'Imana ni indirimbo twanditse twashatse guha ubutumwa ku bantu. Hari abantu usanga barushe ugasanga ari mu kibazo, abona umengo nta nzira, abona umengo Imana yaramutaye. Ariko kandi ubutumwa twabutanze kugira ngo turemeshe abantu, tubabwire ko Imana ibakunda, Imana yaturemye mu ishusho yayo. Nubwo twoca mu ngorane zitandukanye, mu bibazo bitandukanye, tugume twibuka ko Imana idufise ko imigambi myiza. Ego indirimbo twumva mu ijwi ya Niyonkuru Mediatrice n'abagenzi we, iyi ndirimbo yaje gute ifise intumbero yayo? Indirimbo yadukoreye ibikomeye. Urumva Imana nyene hariho yadukuye kandi hariho aho tugejeje. Ni kuvuga abantu benshi duhura n'ibibazo, duhura n'ibigwara byinshi, tukagira ubukene, ariko Imana kubera dukunda ibyo byose ikabidukura. Birumvikana nibyo washatse kwandika, ariko hamwe nkazana ikibazo, indirimbo zandikwa gute ko abantu 25 numa zize nakazigisha abandi cyangwa indirimbo zandikwa gute Bitora? Ego biragoye ko bashobora kwandika indirimbo turi abantu 25. Biba bigoye cyane. Ariko kandi nkuko mubona twaserutse turi babiri, hari n'abandi baba bajejwe icyo gikorwa, ariko si benshi, ntabwo ari benshi. Hari ababajejwe icyo gikorwa kugira ngo bashobore guca bazana ibikorwa batunganije mu mugwi. Yego hari ababijejwe, uwo mugwi urahari. Umugwi urahari. Kunze kubona umaze kwitwa umugwi arinze abantu 3, 4, 5, rimwe na rimwe mukaja mu bikorwa nk'ibyo gushinga indirimbo ku mugaragaro. Ariho bati jewe mba nkeneye kubaca nge nakoze arico gitangura imbere y'ikindi. Mediatrice nawe akavuga ati jewe natanguranye nakora ndakeneye ko indirimbo yanje na jewe metode nawe muca bigenza gute mu gihe Eric nawe akazana Vianney ngo zinaje ngo zizugana naje ngo ari nimbo zitanurani sari yerekana zizana. Bica bigenda gute kugira ngo muyumvire gukorera ku guseye ku mugozi umwe muduhe ibiko muraduhereza? Ikintu cyambere ko asanzwe ari umugwi turaha apari wo mugwi usanzwe ujejwe ko gutegura izo ndirimbo. Turahakaze n'umuntu wari wese abafise indirimbo, ariko twacaguye abantu tubona ko umengo boshobora kubishobora. Ntawe arazana indirimbo ngo tuyige tusange, ariko kandi abo twacaguye nuko twabonye babishoboye kandi bashobora gufasha umugwi. hamwe nkibaza ati abantu 25 kwandika indirimbo, bavuze yuko hariho umugwi ubijejwe, ariko hakaba hariho n'undi mugwi sinzi ko wowe uhari, umugwi izo ndirimbo uzisasira ukavuga ati wa usanzwe uhari, umugwi ushobora uzumviriza ukavuga ati yamara izi ndirimbo zirakenewe ko zisohoka? ntabwo umugwi uhari, ahubwo gusa twebwe nyene mu gihe tuba dushaka ko ururimbo dusohora ururirimbo twicara hamwe
tukagumviriza nimba rumwe aba yarukomboje kuko ntitwakunda gukomporeza indirimbo hamwe hari uwayizana akayidupartaja uwo mugore twaje tuyumviriza hanyuma tukabona kuyishyira ku mugaragaro yego nubwo wari waragwishengeraho umusanzu muherereye mu bijyanye na bino bikorwa kugira ngo ibikorwa bingana uko turazi ko bitwara uburyo butari buke bimeze gute yego twavuze ko dusanzwe dukorera mu ishengero managere wacu rero ni eglise yacu nyine ni paruwase yacu basanzwe bari muri paruwase nibo badufasha ibyo bikorwa byose yego managere wanyu wasanzwe bari muri ishengero ni ishengero ryacu n'abandi basanzwe nyine bari mu ishengero ariko rero nkagaruka indirimbo zanyu zifata ikibanza kingana gute muri eglise ko musanzwe muri mugwi wa worship team urakoze cyane indirimbo zanyu indirimbo zacu turazikoresha mu guhimbaza no gutazira Imana mu ishengero ryacu ariko kandi ni naza kubatembera hariya ndashobora kuzumvamo yego cyane n'ishengero rigeze ku rwego yuko bazizi gose no kuturusha kuko hari aho usanga bafite indirimbo nibyo ariko usanga playlist ni yo hanze cyangwa niyo mu zindi aho gutangurira mu ndirimbo ziwawe nyine niyo mpamvu nanda babaje ati mbeki kibazo indirimbo zanyu zifise percentage ingana gute muri cyane Mediatrice umunsi wa mbere wumva indirimbo ikirasamirana ikirasubirwamwo cyangwa se ibisanwa naka ikintu cyaje cyane mu mutima wawe ni giki umunsi wa mbere ndayumva yasohotse byarangoye cyane kuko ishika kure abayumva baba batandukanye kandi biba biryoshye cyane kuko amajambo arimo araremesha kandi ni ukuvuga tuba dutanze ubutumwa ku bandi ariko wiyumvise gute niyumvise ndyohewe cyane ati shangazi zo kuzaje kandi njye nagateye nazo musambe rero minimo nakoze basubiye mu inshuro nyinshi kumvirize nakumvirije ko nuko ariko kandi metode twinjiye muri Rusama mu ndwimwe rikoraba ku mwaka utanguye buri umuryango cyangwa se amashirahamwe hari indinganizo biha mu mwaka uriko araba mu mwaka wa 2024 wiha amanota ameze gute ihangiro ryanyu mbona ko marishikako ego tuko turakora uko dushoboye kose kugira ngo igikorwa cyacu gitere imbere nibaza ko mwankundira nzo kwiha amanota nyuma y'igikorwa dufise itariki 19 z'ukwa gatanu itariki 19 z'ukwa gatanu itariki 19 z'ukwa gatanu hatekanijwe iki neza na neza yego hari igikorwa tuko turategura igikorwa cyagutse rwose ni evenema twise irashoboye event ni event twise irashoboye event aho tuzoba tuko turahimbaza Imana mu buryo bwagutse atari twebwe atari Anointed Singers Team gusa ahubwo turi kumwe n'abandi benshi cyane cyane bo mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi bavuye ahatandukanye rero intumbero nyamukuru y'iki gikorwa nuko tuzoba dushaka ko izindi ndirimbo zacu tuzirushiza gutera imbere dushize kuzimenyekanisha rero icyo gikorwa tuko turagitegura igikorwa cyagutse cyane turapfise kutazura mu mwanya kuko ni kiganiro imbere yuko iyo event niba ariko kanamugira ko kubera iki irashoboye event irashoboye event nibyo nako ndavuga niko tuko twategura kugira ngo by'ukuri indirimbo zacu tuziteze imbere nshaka kuvuga kenshi usanga yititwa cyangwa se umutwe ufatanye n'indirimbo kanagira isoko cyangwa se ari umutwe album kubera imuyumvira irashoboye igikorwa macitigwera irashoboye
irashoboye event ni irashoboye ni indirimbo imwe mu zo twasohoye twarashyize kuri YouTube twahisemo kuyitirira indirimbo imwe twakoze. iyo ndirimbo niyo mwatanguriye ko cyane? Oya, ntabwo twatanguriye ko, ahubwo muzo duheruka gushira kuri YouTube niyo ya mbere twashyize duhitamo kuyita irashoboye. umutima nyamukuru w'iki gikorwa gitekanijwe igenzo rya 19 Rusama n'uwahe mediatrice? Bon. Ikintu nyamukuru gitekanijwe kuri iyo tariki 19 irashoboye event niyo kuvuga ubutumwa tubwire abatumire bose abazoba bahaje ubutumwa bwiza. Tubabwiye ko Imana kandi ishoboye byose irabishoboye, kugira ngo ubutumwa bushe kugumana mu bwonko hashe kubabwira ati bizobera aha ni igitondo cy'igihe cya 19 ese ugire kutanga na adresse kugira ngo abantu bavuge ati mu ndinganizo zacu reka dushiremo iki gikorwa tariki reka turabana tuyibe reka tuyisavinga aha irashoboye event 19 z'ukwa gatanu bizobera muri Methodiste Uni Cibitoke Maire 2e Avenue benshi barahazi kuri 12 haruguru y'ibaro rya Kanyoni. Tude kwinjira bimeze gute mu gikorwa? Kwinjira ni free, ntabwo tuzikubura ni kubura. Mwayumviye ko ni mashengero cyangwa se ko ndi baririmbyi abatumire mwage mashira sinzi ko afishe yamaze gusohoka abatumire mwagiye muriyumvira ko ni bande na cyane hari murashobora ati je numvisemwo Vianney worshiper nkumvamwo worshiper n'abandi ati iyo bintu afise nagiye kumva ko naje binkwega cyane. Ntabwo afishe irasohoka ariko twarashoboye icyo bita coming soon, ariko abatumire dusanzwe twarabategekanije hari abamaze kwakoda n'abandi bataraduha amakuru yabo yuko bazoba bahari, ariko kandi tuzoba dufise imitwe itandukanye duhereye ku mugwi bita Aroma mu sinzi umwe ngo ramaze kuza ngaha ku radio hariho baririmbye buzoca buzoca indirimbo buzoca baratumiye kandi mu guhita ko ari sho gatunguru mu gatunguru twaratumiye kandi Seraph Voice Team yo mu shingiro ryacu isanzwe ikora muri Paroisse ya Rubirizi. Twaratumiye kandi Chorale La Hailo yo muri Eglise muri Ville. Twaratumiye kandi n'abaririmbyi ku giti cyabo, twatumiye ari umuririmbyi yitwa Rumeri Shimwe Fisto Worshiper, ariko kandi harimo n'abataratwako kudatotosha taratwako Churahiriwe wazi kaskade zaciza rimwe mutuye za kaskade ari uboneze bose zwane tekari yazi uri burabire ni yitwa gute ni worshiper nde Chiza worship ariko reka nibutse abantu yuko turi mu kiraro cy'indirimbo turi kumwe na United Singers Team kuva mu shengero Methodiste ngaho mu Cibitoki cya Bujumbura, bavuze yuko ari kwibarabara rya 12 haruguru y'ijya Kanyoni, nimba ko bariko baradutegurira n'ibintu bidasanzwe ku magenekerezo ya 19 z'ukwezi kwa gatanu, nimba yuko ibintu bizo bimeze neza, ariko amasaha bayavuze badewe isaha ni 14. Tugerera mu shingiro wacu turakorera ku mwanya, ni shingiro rya kera dukorera ku mwanya dufise abatama mu gihe wabwira ati bitagenze uko ucubireka batezere kandi baba bicaye ibikorwa bitangura 14 azi kuba twatawe iganiro ariko azi uko adresse meje ni hamwe ndahazi ariko ndatoye ndatoye guys twirirwa duca ndatoye kabisa ari pafe uko ndatoye itariki 19 kwezi kwa gatanu irashoboye event cyangwa se
igikorwa cyiswe irashoboye neze ko ari tuzaba twibereye hariya bimeze neza cyane wumve ko ni itariki cyangwa n'igerekerezo ushyiraha data tukabana muri kino gikorwa na Anointed Singers Team kuko ize ko izi ndirimbo zose tubona ko ziri kurikirana kuko twagiye tuzivuga zose muzoshaka kuzipresenta cyangwa se hariho n'andi ma surprise. igiko twacise irashoboye event ntabwo twacise irashoboye concert kubera ko kenshi iyo uvuze concert abantu bazimwe ngo baje kuraba ibitangaza mu mukore ariko n'umunsi wo guhimbaza no gutazira Imana tuzokoresha indirimbo zacu ariko kandi tuzoshiramo n'izindi kugira ngo n'utari bwazumva ashobore koroherwa yego sana nuko niyo nkuru mediatrice ni itegura igikorwa ifise umugambi haba hari icyo witeze nka wewe witeze iki inyuma ya irashoboye event ko bazoba baje bakira gikorana icyo niteze inyuma irashoboye event ndibaza iyo umuntu agiye gusenga hari byinshi yunguka rero kuzoba turiho turahimbaza tutazira Imana ntibizo by'imfa gusa cyo niteze yuko inyuma ya irashoboye event ko tuzokumva intahe z'abantu batari barakiriye umwami Yesu Kristo ko bazoba bamwakiriye canke ibintu bizoba byahindutse bivanye n'ukuntu bazobumvise igikorwa c'Imana ko turiko turagikora canke ko twamamaza ubutumwa bwiza canke amajambo y'Imana bazoba bumvise mu ndirimbo tuzoba nize ko mwatanga ama repetition ku birugo twarayatangiye kwe okay duko ni Bimeyimana Methode na niyo nkuru mediatrice ko tugira byinshi kuje n'igikorwa gitekanijwe itariki cyangwa se igenekerezo rya 19 kwezi kwa Rusama cyangwa kwezi kwa gatanu aho hariya mu ishinga Methodiste ini mu Cibitoke kibaho rya 12 bako hatekanijwe ibidasanzwe. Reka twibutse yuko ari umwanya mwiza kugira ngo dushobore kubakira mu bw'abanywanyi bacu abakora 32 abandi ku butumwa ni kuri iyo nimero nyene 32 ufise ibyo ushobora kubaza Bimeyimana Methode niyo nkuru mediatrice baje ngaha baserukiye Anointed Singers Team abasizwe amavuta uko babisiguye mu Kirundi bako bari ibintu biba bimeze neza cyane nibo turi kumwe ngaha muri uyu mwanya kugira ngo bishobotse ushobore kwakora canke ufise icubaza wandika ubutumwa kugira ngo bigende neza. nditanze ngo nongere ngo ngaragaze ngo icubahiro cawe zimwe mu ndirimbo babanditse abanyaririmbyi bacu baba ariko barakora aho ngaho ko bari ibintu bimeze neza cyane tuge kwizera ni rimeze neza cyane umva ko abarimyi bagenda batuzanira imidi itandukanye kandi n'ubutumwa bakabwira ku migambi y'Imana ari bakabwira igikorwa ca mpwemu yera ari bavuga ati Imana iri uri Imana nkuru hani n'iby'Imana agira akora ati badukorera ibikomeye bakora abarimyi bagenda bateka kandi bigashayo kandi bavuga ati dufise groupe cible yagutse kandi umwe wese ashobora gufungura ibitandukanye kandi byose bigahimbaza Imana nuko uko ciza inosa yababwiye 32 fise kwakura cyangwa se wandika ubutumwa hari cyo kubaza kubijanye n'igikorwa giteganijwe igihe tujya 19 kwezi kwa gatanu cyangwa se hari icyo ushaka gushikiriza kubijanye n'izi ndirimbo nishaka kubabaza ku mikorere y'uyu mugwi Anointed Singers nawe nyine umva ko byemewe cyane
mu minota 15 dusigaranye kugira ngo dusozere iki kiganiro. uraganje 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 ubutumwa bwa mbere tugira dusome hari ubutumwa bw'umuneni wacu Shalome Shalome ndi Useni Mukabezi niho ncogorora radio mbe wo mugwi uba watanguye iryari ukorera he Useni Mukabezi mubise ikibazo yabajije nti uwo mugwi witwa watanguye iryari ukorera he umugwi watanguye mu mwaka wa 2020 niho twatanguye gushyira ibikorwa byacu ahabona ndetse niho n'izina ryavutse ariko kandi twavuze ko umugwi wo guhimbaza Imana no gutazira Imana wari usanzwe hari dukorera mu ishengero rya Methodiste ini Paruwasi Cibitoke Meri yego Naritse ibiganza nazira izina ryawe Yesu nuko nize ko mubandanya guhezagiranwa natwe n'iganiro c'indirimbo n'uyu mugwi Anointed Singers Team w'ishure Methodiste ini batubwira ibikorwa byabo ndetse batubwira ko hari ibikorwa batekanya igihezo rya 19 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024 ndetse ubundi nyuma y'indwi zibiri gusa umvyewe ko igikorwa gikorekeye hariya bona ubutumwa bandanya kuza ku bwinshi 32 22 56 62 22 Shalome Jenny twa Zeribabel niyo nsinzi mba mu Ngagara nagira ntere inguvu umugwi wacu Imana ibongere inkomezi cyane amen. Awundi munyonyeritse ubutumwa bwiwe ati Shalome nderike bimenye Imana handi mu kinama uwo mugwi niwo gutera intege kugira izina ry'Imana ribashe kwamamara abiga sana mazina wamumvise asante sana Eric rero bimenye Imana we bimenye Imana metode ate kumwe na Kwizera yanditse ubutumwa ati ndateye intege abo baririmbye Imana ibaha umugisha amen. Ari undi munywanyi Useni Mukabezi agarutse ati murakoze cyane numva nezerewe cyane kandi ndabakeje cyane ati mugira amahoro n'umugisha amen. Shalome ndireho ni mu kinama uyu mugwi ndawukunda cyane urampezagira ariko kandi ndibaza ko mutavanga mutaturimbiye akunzi bacu akire kumva ati mavuye agama ka gripe si irazokorohera ndagerageza okay katugende gende hariya nuve méthode nuve médiatrice ya kunzi bacu kunze kwandika ngo duhe agapera okay let's go. Ndabatangurira twagiye Yesu ndaguhaye ubuzima bwanje bwose
umpindure igikoresho cawe kikunezera ushobotse kugaragaza icubahiro cawe ico nico naremewe mvugutira unkoreshe nditanze mwami Yesu ndahevye vyose nditanze mwami Yesu ndahevye vyose nshaka kuba ikimazi garagaze icubahiro cawe mu vyo nkora vyose. haleluya wow aho kantu ushaka kuba indirimbo mudasoze Ego ni okay. nditanze sinzi ko wari wamaze kumva kano bita ngo nditanze abantu reko muri bo muratwumva mwumve yuko ku 19 tuzoba twibereye ngaho muri Methodiste ini aho mu Cibitoki ahantu haroroshe cyane ushobora gufata akabisi kakubwira ati nshikana ku 12 gaca byoroha cyane ugaca uhashika amamoto arahashika kabajaje karahashika urumva ibintu biba bimeze neza cyane n'ikinga rirahashika Shalom nitwa Don Edouard mu Cibitoke kujya Kanyoni ni ku 12 ndateye intege Anointed Singers Team kandi ndakunda umugwi Imana ibakomeze cyane. Ubundi munyanya ndetse ubutumwa bwiwe ati ndi Dave ndi mu Gikungu uyu mugwi Imana ibandanye kubagirira kubagurira ingabire mwarahezagiwe. Ubundi munyanya ati shalom ndi Claude Mucarama hama aho mugwi nuwo gushimira kuko wahisemwo gukora kugira izina ry'Imana ribandanye gushigwa hejuru ndabakunda cyane. Andi Eric Mukinama ngarutse kwifadikanya n'uwo mugwi bisabiki kugira muduhe umuco ushatse kwifadikanya n'uwo mugwi ngo bisabiki ariko twebwe turakunda abakristo baje bakaza mu ishengero kondisiyo ya mbere nuko uja mu ishengero ryacu yego tigirizo kwanza kuba uri umunyeshengero ndaza icyatumye abantu bavuga ukuntu ko bumvise kari umugwi bibaza yuko akwareho imigwi myinshi twakira ngaha isanzwe badakorera bose mu mashengeramo Anointed Singers bo burumva ko basanzwe bakorera mu mugwi bamwe mu ishengero rimwe bisigure ko nta bindi bisabwa birebire atari kugira gute kujya muri uwo mu kuba uri umunyeshengero. Amanota turakabiri 22:55:96 Shobora kwakura cyangwa ukandika ubutumwa. Shalom ndi Emmanuel mba imagara muri Kombwe. Izo ndirimbo zo mugwi zirankoze ku mutima. Umuntu ngo yizironka gute? kuzironka biroroshye cyane uja kuri YouTube kandika Anointed Singers Team
Anointed ubona urukurikirane rw'indirimbo zo zose twagiye ziramaze twakira. kuba ziriko. Ego tumaze gushirako indirimbo 8 urumva n'indirimbo atari nkeya. nuko wandika Nonti Singers kuri YouTube, sinzi ko ari izindi mbuga zigurisha umuziki mumaze kuzishirako kandi nizeye ko ari kuri YouTube gusa. Ego kuri YouTube zitwazoroshe. Okay, nizeye ko imeze neza Shalom cyane. ndi Hatungimana Adeta de Deyata. Imana ibakomeze none muzodoha izindi ndirimbo rya. Hari indirimbo turiko yo muri rurimi rw'icyongereza. Turashaka nuko n'uri muri Amerika yumva Indirimbo ni meditation yanditse ndabyitwa. Nabazi icyongereza. Akizi icyongereza. Ariko twafatanije. Indirimbo yitwa gute, izo zimeze gute, zimeze gute? Iyo ndirimbo yitwa Hosanna. Hosanna mu cyongereza. Hosanna. Iri muri rurimi rw'icyongereza twayivuze. Vuba cyane turashobora kuyishyira kuri YouTube. Rero kwifuza kuyumva kumva akamoto kayo baragira subscribe cyangwa sabone kuri YouTube kuri channel yacu Anointed Singers Team. Allo Ego Zerbabel turakumva kazi turi kumwe n'umugwi Anointed Singers Team ya Ndagomba mukize metero cyane. Ndakuramwije cyane Zerbabel. Ego ibikorwa byiza ndumva mugeze kuri Imana ibongera impano yo kuririmba cyane. Amen murakoze. Ego kuyo Disney turiyo kabisa tuzoza turabe ibitangaza Imana ikorera kuri Methodist yacu. Usanzwe umuririmbyi cyangwa ukora protocole wewe? Tuzoba mukoze cyane. Uzozanye nk'amari batanu. Ntegeza kuzana n'umwe cyangwa babiri bo. Ariko uzozinduke kuko urazi ko umwanya Reka tugushimiye cyane Zerubbabeli. Ego murakoze cyane nawe. Nuko ngo bagize indirimbo bise Hosanna. Kugakora igikorwa kiri mu rurimi rw'icyongereza, bashitse abantu bari i Manchester, abantu bari bumva ibyari hariya biriko biravugirwa mu Burundi, abantu bari i Londres n'ahandi bumva biriko biravugirwa mu Burundi. Nisaba cyane indimi zose zaturiho Kristo ari umwami. Barako mu minota mike zaturangiza ikiganiro. Ubutumwa bwa Alexandre Tuyisenga azwi ku izina rya One Love mba mu Rubirizi, ndahezagirwa cyane n'uwo mugwi Imana bakomeze cyane. Amen. One Love tumuramutse. Nuko Methode Menyimana amajambo 2-3-4 umva ko ari ku mutima wawe yero usangije abariko barumviriza Radio Voice Pajemesha, ariko basanze bakunda no mugwi Anointed Singers ndetse n'abandi bose bumvise biteganijwe igihe cya 19 Rusama. Murakoze cyane. Ijambo rya mbere numva novuga no gushimira uburongozi bwa Radio Voix d'Espoir. Baduhaye kano karyo kukuza hano katwakira kugira ngo dushobore kuvuga ibijyanye n'umwuga wacu. Yego. Ndashimiye Claude na Cyiza atwakiriye mukatuganiriza. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi nshimire rwose bivuye ku mutima abadukurikiranye, abaduteye intege n'abariko baragira subscribe kuri YouTube kugira ngo ibikorwa byacu bishize kumenyekana. Ariko kandi kinongera ntumire abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura n'abatari hafi y'igisagara ca Bujumbura kuzokwitaba kino gikorwa itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimwo. Azoba ari 14 kugira ngo tuze turabe Imana, turabe ubwiza bw'Imana. Yego Imana ibahezagire cyane, ndabashimiye. Yego. Kundi ruhande mediatrice na majambo 2-3 ngiye gusanza ikiganiro. Murakoze. Banje kubashimira mubwe ko mwatwemereye kutuma kino kibanza. Nawe ndi mutabishima ntibyari gukunda ko tuhaba. Cyo ni cyambere, cya kabiri ndashimiye abakunzi bacu batwumvirije hama bakadutera intege mu gikorwa turiho turakora. Turashimiye cyane, Imana ibahezagire namwe mwese aho muherereye. Hama turabibutsa kandi le 19 turabahaye kaze cyane 14h
mwahumvise hariho ntimuzocererwe muzozinduke kugira ngo muzoshobore kuronka mwicara ko ucerewe uzohabura. hari umuntu hariho akitumviriza atatanguranye natwe mwibutsa hariho aho hantu Ni mu Cibitoke mere ku gicumi na kabiri haruguru rya Kanyoni Methodiste Uni. Okay. Nuko imbere y'umwanya si umwanya kandi nyuma y'umwanya ntabakira umwanya Shize Innocent twabanye ndagushimire cyane Karanje ndagushimire byimbise. karushime banditse ubutumwa bugufi abagerageje kutwakura Shime na Vianney hariya aka tubandanya dufasha nawe nyene uze ko tubandanya ibihe byiza Yego. sasa ku biganiro byacu bibandanya amasomo 40 ku 28 twari kumwe n'umugwi Anointed Singers Team ishangiro Methodiste ni twari kumwe na Bimenyimana Method tugushimire murakoze cyane twari kumwe na Niyo Nkuru Mediatrice tugushimire Murakoze cyane. umwana umwe kuri imirongo kingo Mediatrice ngo twamwize no munsi Izukiye mirongo ibona nawe kuri gamate karagaciye ngo tuko ikigo cya geometry nuko reka tugushimiye cyane kuba mwabanye natwe Murakoze cyane. Hano kuri reka turangizirize ngaha ikiganiro tubabwira ko tubakunda cyane. Bye bye.